murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Ibi bintu ntibibaho seriously. Apen urashitse itabaye. Wenca ndamutelefona ntaco hanyuma ntaco reka tubandanye. Uko niko naje uhora umbwiriye ndagutelefone gasona ntiwitabe. Kumbu bayobitse kumeza nk'uko ndakwitaba vraiment. Iyi mishwana ntishobora kubandanya uko. Igoro mbwiza ukuri. Aka kazi wagahaze? Yo nukurikanye uya nukuri ivyo. Oya reka kumpinda reka gucijya niba. Urashaka gukora canke? Vyahavuye bigenda gute? Igo. Inyereka shengeno kupi image mu. Igo. Murasinziriye. Mana ya. Mama ya. Muti nibikino ni wewe muti we. Ati usinzi gene wabaye. Nge muhanda. Ngine gitwanye. Nani wa muhungu. None wacha kuryama ngaha. Uriranyishima nisinokubwira. Wizi yo montage shagusa ureke kungora. Uyabanza urabe wangu we imfasha mute. Ndagufasha. Akura mu image. Mugabo vyananiye. Muti kuri we nawe. Nukuri umupona ndaki. Ibi bintu maze kubikwirika inshuro zingahe muti? Sikia sasa we. Petit nawe. Oya kame ngora ko ndiko ndagira progress. Oya nta progress nimwe ngaho. Dogo. Ubundi je uri kundeka nkisinziramo ukankangura ejeje. Ira nukuri. Era ufyondere muri ngano nga. Ye kandina. Yone navyibagiye. Oya busava sinasuye kuvyibagira. T'inquiète petit bene wewe ugayaga we kacha nibitugari. Reka shande kashaje ndiruhi. Mama ya mutagira umire we petit. Waje icyayi wewe. Icyayi nakinyoye man. Ngaho kweli. Numva nditabani. Numva ndushe cyane. Amaso araremerewe umenga ariko amasima sinzi kubera itiro gusa. None itiro ryo muri iki gitondo. Cyangwa sigera umusiti petit. Reka shana rayi nicaye ndiko ndakora ejyama emission kuri kandi web TV. Yego. Izo bintu bibaza kuzo bishobora wewe. Gukora icyo n'umutaga kwe. Ndafise shwa none gama none ngiriye. Oye dogo. Unyine nk'umuntu ategetswe kuri ndazihejeje kugira bikunde konza nga. Yacha wegira ramba izo bintu azoshobora we petit yangu wewe. None nk'uko kimaye gusanga uri kuri sinzira ko uvuga ngo iki. Ubwo reka no kubivuga ivyo. Acha naza ningene numva merewe fu. Oya cyengene kumenya icyo kuri hora wewe. Buryo faranga uhembwa muri kandi web TV. Ubuye byari cyo hoba. Muti nukuri ibya kandi web TV na je nukuri we navyo gutahura. Kuhava je nibiri muri plans wanje. Nzokora nk'umutima nukuri nako. Udakora nk'umutima siko. Oje ningene ukanura wewe. Ubwo ari kubera burya busa kwe. Eti yangu. Unyene manu mengo kwa imbarariya. Raba wikunde man. Reka na kabu TV man. Amafaranga uduhembwa muri cukura rakwiye. Mbega muti wewe urasatse cyane. Urabonyana amafaranga kwire. Nakazi kawe. Niwe shika gutambikiza uzotabuka rindi. Reka. Genda guhanura guhitamwe hagupermita kwirira stage yawe. Hari bindi. Nukuri muti urabizi wese no kubeshura umugenzi. Nukuri batabacukura TV. Simba ndari ya nigenzi. Sasa mugabo nawe urabona ijya stage vraiment mama hirisa bani menshi nakaza mutwe. Nico gituma natuye two muri kanu TV ndadukeneye reka. Wowe nakazi kawe. Oya reka muti no. Beti mupenda tuwiri. Kamoya kari muponyoka. Tangwe vya birimo ivyibugo. Yo Alice wanje utaburushe. Wari kumfasha gusukurura bino bisuko. Nahereye kera none mbona byanse guhera. Nta kibazo bandanye mbona ubwira bihetse. Sheri. Kumenga uvuganya gashavu. Sava? Ariko ga mama. Aho uricaye kweri uratekanye. Noreka gutekana kubera iki? None habaye iki? Ali, reka kwigirisha mama. Ndazi kuzi ivyo ndiko ndavuga. Urabizi. Mana yanje. Nomenya gute ivyo uri kuriyumvira ga Alice. Yicara ngaha, yicara ungire basi. Ubu naho nagize ikiga mana yanje. Mama, oya vraiment. Ibintu wagize ntibihuye na wewe. Je regrette. No. Ali, s'il te plaît mbwira icabaye. Ureke kunshavurira ntazi ivyo uri kuravuga. Ibya cukura TV yawe. Amakuru mwavugije ntayuziga mama. Ntayuzi. Aho mbona waranze imitsi. Ushabujwe n'amakuru twavugije. Mukama wanje. Urazi ko warunteye ubwo.
mama kubera iki wemeye gushira ko kuru ariko aravuga ibintu bitajanye nka bijya kandi urukura twenga mureka mebe nwenge none gari nibyo kuri uyivugiye ugira ubimpore vrema ikibazo mfise niki ni kuki mwafashe parti ariko aravuga ibitajanye aba ari byo mushira ko yonyene none ibintu yavugiye imbere y'abanywanyi biwe nitwe twari kubihora hamajye commentaires mwaciye mushira ko yo kumucyoza nayo muvuga ko abari inyuma yiwe boja kumuvuza aho kumutora byari bikenewe mama umeriza twe twabatoreye inyishu bajya bamureka akaje imbere y'abantu agaja kudedemba atagira ico ababwira none mugira ko numwe mbonye ko kuri kane web tv bashize ko parti yari kavuga ibitomoye namwe mukaba mwaponze gusa atani kindi mwagize umviriza kandi umutwenga rero twebwe twavugije ibyo yavuze sibyo ibya kane web tv navyo je ntibindaba mama n'imyaka ufise byinshi uzi kahise kirusange ukubahuka ukareka ibintu nkabijya bikavuga none gashaka oya reka gutwenga birababaje Imana je uri kurandeka none kuri uyambuye agashambara nije nari kukamwambika aho mvure muri kurandenganya Alice je mvure muri kurandenganya n'ukuri aya commentaires yuzuye ibitutsi kubera ijya nkuru yanyu nta n'umutima usimba nta mutima usimbaga mama ibyo ntabyo nsoma jewe ndiko ndisukururira nta nibyo naravye bariko bavuga ngo iki uraza abashigiye kuru ingene bashavuye uraza ingene bashavuye none ndakubaza nimba Alice nukuri je umbabarira nawe ushavuye reka muri kurantwenza none nimba niba muva inyuma hajya ntibabona ko ataco banze mama kubona abantu bariko baracanamo ntacyo bikubwiye uwagushigikiye ujuje commentaires yo gusuzugura kuru nabiwe kandi wa mwana wewe waramenyeye kwiginyo vraiment none wewe ushabujwe niki ko nzirikana uri kuravuga kuru nyene utanamushigikiye mama ubonye ingene abantu bariko baratukana bazura ibyakahise ureka gushavura pre eraga si jewe ni kuru ahubwo abamwegereye nibarabe nasuwe kuja imbere y'abantu kuruguye si jewe vraiment mama bamugira attention ku makuru mutanga ku banyarusangi bakomerekejwe n'akahise bamugira attention wa mukobwa we je ndakwisavye Cukura TV yavuze ibyabaye hari bindi hamwe hogira ikiba nanje nduraba ko atari wewe wobibatswa Emisi maze ngaha kwa Rudagara. Aho gakarengo mandakakubona na kwagende wani. Uto tunuza randika. Eka Jore shaha ni one love kabisa. Kenshi ndiko ndavugana n'umuntu nyene ndashobora gukuramo utujambo tumwe nyene nkoresha muri song yanje. Asha acha nandika direct kwe. Kenshi kituma no mu gitaro utagaziga. Yo asha mwijoro niho ndonka inspiration kwiye. Ego kandi rero ntavyanditse. Asha ukemba navyibagiye. Okay. Abartiste mubaho kwe. Uraraba ni situation yanje so iriri. Yo oya ni one love kabisa. Kandi nubikinishe je ngaha naratanguye kwandika imistar. Ja. Ndewe naho ataje ufise. Ndosha ndagufasha kukaririmba. Chef karibu murabe ni mwave mwibaza ngo haje nabahijije. Karibu umushike murabe. Rudagara kutishura n'abapolisi. Kweruda. Yo! Kabuti n'abantu muri bwo mwabahungu uko niko mumeze bro oya si one love kabisa Rudagara vraiment uri umubono watari uretse ko umutima watswe guhagara Jone wengira yapfuye Jone toka n'abapolisi bahari abapolisi bari ngaha ibintu nk'ivyo vraiment si one love ntuzusubire vraiment gukinisha abantu kucyo kawe Jone kela metse ewe uko ndakubona ngira muzi gitando usizohagita akantu kabisa Ega ni usidatekana. Kabuda baregero ibabura tacho bamaze nkuko wiruta iki bintu by'uburofa ngaho kandi ngana na kintu na kimwe gitwengeje kirimo ntoreka go twenga ibaze jo nabunze muzi gitanda ahuze ubusa ruda rukumviriza ase
ivyo wagize birakwiye aha na blague rero nanoyirimo urana ugitwega mu mahoro ewe cyane mugukubita parade nawe gabaye asubye abakomando twengere shayi twengere ewe utarabura gwashagira ngo ewe abarengera umutarabana ugira baratigitse kumbe bavize ubwoba nk'utwana tudukobwa duto rudagara umviriza rudagara ibibazo vya John afise birakwiye rumva yaco rero ongereza ko ibindi mubahe kandi umuha amahoro bebigi aho wikarisha uraze gutarandera wawe umuhungu wawe hewe ndakeneye amafaranga vyihuta unaanza sasa none amafaranga aho yakenereye hose wibaza ko ariho uciye aronkera we nawe ntungore nk'ubukene bundembeje impasha mereza amafaranga pe uno munsi wanyoye ibi ati wanyoye jesha kamahera we ndaguheraniye royi haragira ko ndiha harageze rero yakubwiye ko hageze je nakubwiye ko nyene amahera nyarutsa none itariki ndihira ko ntuyiba iki ubu turi itariki zingahe bigi nunzane uburofa impubu nyene canke ndahamagara polisi vyakora kweri we dogo we peti zana yandi macupa abiri ngaho wa toyo akakanya rya cupura riranguje ubona ibyo pana nakinyotagana yareka ubwo nakuzanira karaho umfashiri kwanje ewe benyene kutarasoma we nibiki wabaye iki ko wahora urigira ingungi imwe nukuri kwimana bitatse ko rimanuka gute numva afise ikifori vya hatari ikifori kikubuza kunywa inzoga ahubwo nagira niho wari kugotomera wapi kweri byanse gute numva nibimaramari kubera bijya bintu kuru yagize naye ariko nivyo kweri bijya bintu ni hatari kabisa mbe bijya nibiki byabaye woronka izina vyita we kuja imbere y'abantu kadedemba amani uri kurondera amajwi kweri yapfuma yihorera basi canke ngira ntiyari yabiteguye yashareka naho toba wabiteguye uvuga ibintu nkabijya gushika naho bose bifata ku shamona bijya bintu birateye amakenga je nagumye niyumvira ico byavuyeko kuko mu zindi mitingi je numva ntiyavuga kujya ega nanje nico cantangaje kare yaho uravuga ibintu bitondetse neza urabona ko yarunka n'abantu benshi baza no kumwumva urazi none je nibaza ko ashobora kuba yarahahamutse kubera hamwe yako ivyo nivyo byose ico yabaye ico yarakibaye nimborego ntiyovuga ibintu nkabijya ngorane ngorane yo kandi rero bijya bizotuma abantu badasubira kumwizera none bo mwizera gute wote ugatora umuntu hamwe ubona avuze ibitonze ahandi ukamengo ubwenge buratakaye nuko biragoye nyene kandi kuru yarafise abafana benshi nabari kwa John rega bari bamujeko reka ukungene namuguye inyuma nyene ntiworaba kandi naye ndi tayari no mu mutima kumutora ashitsingaburira natarabo kunda bigenza je narumvise ko abanywanyi biwe batanguye kumuvako kweri yego kumuvako gute burya na jewe andiko ndiyumvira ubundi no hijwi ryanje kuru wapi nawe we ningene wahora wirigura ko kabandi ngo baze kwa kuru ariko musigaye mara kubona nabahamagarira ku muntu ariko aracagara kujya hamana gusa ikibazo mfise kurazobandanya amahiganwa canke azohava biva ubwazo bishobora kubandanya kwitoza mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega iyo mvugo ya Rudagara muyivuze kwiki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Evodia Nicizanye ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Mpanda ku musozi wa Gatagura yagize ati imvugo ya Rudagara sinziza na gato ati yarakwiye ko umuntu yo muganiriza akamwigisha neza akamukuramwo umutima wo kwinubana kubo badasangiye umugwi bakamwumvisha ko umuntu mudasangiye umugwi ari umuntu nkawe undi munyanya yatwandikiye n'inda yizeteri wo ku mutumba wa Ngaruzwa muri commune Gishubi yagize ati abantu bameze nka Rudagara no mu kibani wacu barahari ico no hanura abantu bameze nka Rudagara nuko boreka kubona yuko uwo badasangiye umugwi canke umutumba ari umumenja ati kuko umuntu naho yoba ari mwikosa mu gihe ataragirwa n'icaha imbere y'amategeko yamayera
undi munywanyi yatwandikiye ni Alexandre Njuti n'amagara wo muri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura akaba yavukiye inyatubuye muri commune Matana mu ntara ya Burunga yagize ati iyo mvugo ya Rudagara ni mbi cane iteye n'isoni ati yerekana ko yameze ugwiri ku mutima ati burya s'abarengero bose bakoreye nabi abaseruko atahubwo nakagwi gato ko muri bo ati namenye ko umuryambwa yitukisha atagitukisha umuryango. Alexis nkuru nziza nawe muri commune Mugere mu ntara ya Bujumbura muri quartier ya Gisyo yagize ati imvugo ya Rudagara yo gufatira mu kivunga abantu mu kubagiriza amakosa akabigira yisunze ko badasangiye umugwi ni nyifato mbi cane ati kwinuba umuntu canka abantu kubera mudasangiye umugwi si vyiza na buhoro buhoro ati kuko umuntu yagirwa n'icaha iyo ubutungane bukoze icaha kikagira uwagikoze ati nkuko Big Jam abivuze icaha n'amafaranga ntibigira ubwoko ati Rudagara n'abiyumvira nkawe baruzuye mu kibano ati nibahindura ingendo bavi ubuzima baje ibuntu ati gutyo bamenye ko ineza ugiriye umuntu uracuka yisanga imbere canke ikaguherekeza ati gutyo bamenyere gufata umuntu ku giti ciwe ati kuko ingendo yo mu kivuga abantu bayihindura ati kuko ntayishikana heza umuntu atari mu mahonero. Yamuremye Richard nawe wo mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati imvugo ya Rudagara iranyigishije cyane kuko tirimwe amajambo yo gukomeza gutera injyane hagati y'abarengero n'abaseruko ati Rudagara akwiye gutahura ko inkozi y'ikibitagira ibara ubwoko na karengo nta mwongo buri sati bidahizwe ati kandi ngo nta vy'amavyera ngo de bisigura ko atokwama abona ko uwo badasangiye umugwi wese ko ari inkozi y'ikibi ati kuko uko kenshi abarukwambika ibara abantu ati imvugo nk'iyo ya Rudagara ituma hateba iterambere mu kibano ati ndetse no mu gihugu cose ati kuko abantu bose baguma bikekana ngo banaka bagomba kutugirira nabi bigatuma bama mw'ivyo aho gukora ibikorwa vy'iterambere ati kindi kintangaje nukumva Rudagara aho yumviye amahera hoho aciye yemera ko John yoza kuhaba ati bivyerekana ubukunzi bw'amahera ibi navyo bititura urukundo mu kibano aho agakomye kose arizana amahera yarangije atera intege abantu bafise umutima nk'wa Big Jam wo kuza barahanura abantu bakiciziziwe n'umutima wo kwegeka amakosa kubo badasangiye umugwi canke ivyiyumviro. Reka naho tuje ibubanza neza na neza igihanga aho Espoir yagize ati fatiye ku kiyago ca Big Jam na Rudagara akwiye kureka kumva ko abo badasangiye umugwi bose ari babi ati kuko kari mu mpene ariko kari no mu ntama ati bisigura ko haba mu dusangiye umugwi haba harimwo babi nabeza ati ndetse nabo tudasangiye umugwi niko kuko ati hamikindi naco nuko yomenya ku muntu agirwa n'uwundi kandi ko bapfaniki barutwana abamarirani yiki aturashobora gufashwa n'uwo mudasangiye umugwi mu gihe wowe wari wizeye ko yogufashije atabikoze ati rero abantu bose turi bamwe na Karimana ija kurema yaremye umuntu umwe ati ivyo vy'amoko bizanwa n'abantu ku nyungu zabo ati natubivukiramwo tutazi impamvu atugasanga uranka umuntu atanaho muzinanye ngo kubera mudahuje umugwi. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Murengerano Alfred ava ibuhumuza mu cankuzo kuri centre ayagize ati ico novuga ku mvugo ya Rudagara nuko hari abantu vy'ukuri baba bariziziwe bongera barizingizwa n'indwara canke umugera w'amacakubiri ku buryo naho uwo bava hamwe bishitse agakora icaha wewe atakibonamwo nk'icaha nkuko Rudagara ariko arabigenza ati rero nta mvura idahita kandi nta ngwara nimwe idakira ati bene izo ngwara rero canke imigera y'amacakubiri umuti wazo ni nk'uwo Big Jam ariko araha Rudagara tibe nabo rero baratiba bagakira naho biteba ariko barakira iyo bahuye n'ibishinga ntahe vyinshi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niwa mwati wasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Harise na Gakima amakuru nk'aya atangwa kuri Cukura TV afise iyihe ngaruka mu kibano cakomerekejwe na kahise ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Harise na Gakima amakuru nk'aya atangwa kuri Cukura TV afise iyihe ngaruka mu kibano cakomerekejwe na kahise. Akabazo murakumvise mukaba mufise umushikiriza nimutwandikiye kuri nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wabufuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 hamaduheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 9 muri gwa rukurikirana igikino murikira ukuri murakoze na mutwe izokurikira. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.